tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Icya kabiri, ugiye ahantu rero nyumviriza, ugiye ahantu ugasanga abantu bariko baragwa, apana gushaka kuvuga ati ikanguro hano hantu iri hari. Usanzwe ugiye ahantu ugasanga abantu bariko biruka bari mu vy'Imana, apana gushaka kuvuga ngo ahantu ikanguro iri hari. Ugiye ahantu ugasanga bose bariko barasenga muri bisamenyekana, basenga muri bisamenyekana, apana gushaka kuvuga ngo Imana iri ahantu. Ikintu cya mbere banza wumvirize ko aba bantu bafise revelation de Christ. Nimwanyumvisa n'Imana, banza rindira bigishe, rindira bavuge, rindira bavuge ivyizerwa vyabo, rindira wumvize ko Kristo avugwa aho hantu. Amena. Kuko ivyo byose abantu bashoboye kubigira Yesu atari umwami aho hantu. Ivyo byose abantu bashoboye kubigira atayishirwa rya Kristo riri aho hantu, arabanyamubiri ijana kwijana. Rindira wumvirize ingene Kristo avugwa aho hantu, rindira wumvirize ko centre y'ubuzima bw'aho hantu ari Kristo. Banza wumvirize ko uwo muriro wakijwe na Kristo aho hantu. Ubirabira uritonda ukaraba revelation ya Kristo wageze kwa aho hantu. Ata revelation ya Kristo hari, zinga utwi wawe ntukritike hamwe cyo witahira, cyo wigira. Kuko ahantu Yesu yavuze ati umuntu wese adasukiranya nanjye arasanzaza. Ibi byose biriko biraba atarimo bijya biruhira gufeiringa. Amen. Icya kabiri cyerekana ko ahantu kanaka hari ikanguro riko riraba, ni ukwihana nyakuri kuba kuri aho hantu. Twese tubati kwihana nyakuri, kwihana nyakuri. Nibande bazi ko Dawidi yari umuntu Imana yishimiye gose. N'abantu bake Bibiri imaze gushingira nayo ikavuga ngo uyu afite umutima uhwanye n'uwanje. Dawidi wenyene Imana iravuga ati Samuel yacu wiguriye trakasa mu muryango wa Isayi, nahabonye umuntu afite umutima uhwanye n'uwanje Dawidi. Mbega Imana ivuze ngo uyu muntu afite umutima uhwanye n'uwanje, ivyo bintu Imana biraba gute? Mbega bishigura ko uwo muntu atamakosa akora? Uravye Dawidi nimbara bami bakoze amakosa menshi, Dawidi arimo. Dawidi yarigeze gutwara umugore wa Uriya, ni Uriya aramutwara, amutwaye nose yapfa amutwara gusa, mbwa aca gambanira Uriya, amushyira imbere mu rugamba, baramwica. Kandi abigirana n'intumbero, hagati yawe yaragize amanyanga menshi, amaze gutenda umugore wa Uriya, acavuga ati Uriya genda urarire umugore wawe. Narakuze umutima Uriya, amubwira ati genda urarire umugore wawe, va ku rugamba uno musi genda urare muhira. Ngo acamuhereza n'inzoga araborego, kugira ngo bizokumvikane ati iyo nda si ya Dawidi ni ya Uriya. Mugabo Uriya nawe avuga ati genda fideli, ni gute nosiga abasirikare n'isanduku y'Uhoraho baraye mu gahinga mu ntambara, hama ngo gende kuryamana n'umugore mu nzu. Acabwira Dawidi ati Imana irakabimpanira, ndahiye izina ryawe, ivyo navyo nokora. Hakujya muhira acagenda kurara n'isanduku y'Uhoraho mu gahinga. Mwumvize ngene umuntu ari fideli gutyo. Mbwa Dawidi acatora uwo muntu nyene yari fideli gutyo, asambana n'umugore wiwe, hanyuma sugusambana nawe gusa acatako arica uwo mugabo. None Dawidi icyo kintu mwaza ko Imana itari mubona gutyo, mwaza icyo kintu Imana avuga ngo Dawidi asa umutima uhwanye n'uwanje, asa umutima ndamukunze Dawidi. Mwaza ko ari kiki Dawidi ariyo karitimwe yari afise. Reka ndababwira Imana si ivyo byonyene. Dawidi wundi munsi
imana yari yabuje guharura ingabo no guharura abisirayeli. Umunsi umwe ahitana abantu ati gende mu baharure. Baragenda bahera ku wa mbere barabaharura bose. Bamara amezi 9 bariko barabaharura. 9 yose bariko barabaharura n'imisi 20 bariko baraharura abisirayeli bose. Barabaharura baje kubaharura. Imana icyamubwira ati Dawidi ukoze ikintu kitabaho. Nari narakubujije gukora icyo kintu. Dawidi aheje kugikora. Imana icyumubwira ati Dawidi hitamwe ibihano bitatu. Ati ibyo bihano bitatu uhitemo kimwe nzoguhanisha. Kimwe cyarigera kivuga ngo abasi banyu bazobakandamiza amayinga 3. Ikindi kivuga ngo icyago kizobatera imizi 3. Arumviriza ibyo bihano byose. Dawidi acavuga ngo mana jewe reka nkorokere mu maboko yawe, si nkorokere mu maboko y'abasi banje. Ikintu kimwe Dawidi yari afise suko atakora amakosa. Dawidi afise umutima wihana. Dawidi agiye kugishiga ibyo bintu byose biriva ngo umutima we waramusetse, hamusetse ngo acaragenda arambara imbere y'Imana avuga ati mana mbabarira. Abantu bakomeye mu maso y'Imana s'abantu badashikirwa n'amakosa. Abantu bakomeye mu maso y'Imana n'abantu bafite umutima wo guhindukira kwihana ibintu kanaka. Bari Imana ahantu hari yishurirwa, ahantu ikanguro yikorera ikintu cyambere Imana ivyura abantu n'umutima wihana. Ndabwire agatestere k'ikanguro. Hano hose uzoshika ukamenya ati umuguri mw'ikanguro uzokumva abantu bafite imitima iciye bugufi yihana. Yakoze akavuga ati mbabarira mwene data mbabarira. Kandi ari sincere. Navuze kwihana nyakuri. Turi mu gihe umuntu yokubwira ati mbabarira atagusabye imbabazi. Avuze ijambo gusa ngo mbabarira. Ngarasavye imbabazi. Mugabo ahantu ari kanguro si zambabazi abantu basaba ariko baratwenga. Ni zambabazi basaba indani muri bo batsinzwe. Twese tukati gutsindwa. Gusaba imbabazi bitangwa no gutsindwa n'ibintu kanaka bagendeye mu bitameze neza. Kati hama teri ntambuko. Ahantu hose ikimenyetso kizokwereka ikanguro mu rugi wanyu, ikimenyetso kizokwereka ikanguro mu ishengero, ikintu kizokwereka ikanguro ati ikanguro gaturitse ahantu, uzobona abantu bafite umutima wihana by'ukuri. Amen. Haravuga ati yo man, agasubira imbere y'Imana akavuga ati Imana namenje yo namenje mbabarira. Babano bihana na twatuntu bita kantacyo munva kariko ni twatuntu society daho ubushobozi nga kuriwe. Reka ndakabereke kantacyo. Chris haguruka. Nimuna ko yambaye ishati yera. Ngagwaye mukana. Nimuna ko yambaye ishati yera. Iravuze akamenyezo ngaha. Akareka ndakitereo kantacyo. Iracera unayigura imeze neza mugira afise agasembe reka fate ko gacafu kagiye ko. Pa. Ni gatonye ni kagiye ko pa. Numwana yagera mukorako. Arashaka kuvuga okay umuntu wese aza kubitahura kameme iruhande runini rurera. Undavye inyuma ndera. Undavye mu mbavu ndera. Uciye ino ndera. Gusa ari hano umwana yakoze. Akariko ndita kanacyo. Ni gakantu nta nuwo kaguhora. Nanuwo kujija kubera ko kantu. Ani kanguro gaturitse. Na twatuntu twantacyo. Hari ibya bivuze induru. Hari ibya bivuze induru. Umuntu wese agikoze abantu bose bavuga ati ivyo utavyihanye vraiment wewe ngikikije. Mugabo hari utuntu rero twintacyo. Twatuntu womenga nta nuzotubona. Ni twatuntu we n'Imana gusenwe mutubuze. Ahantu aturitse ikanguro ushiye kubona umurekerera Imana mbabarira. Wamuraba ati vraiment we nenda kuzikura umuntu ahubwo ebana atakanu na kamwe. Mugabo afise utuntu tw'intacyo yarabitse indani muri we. Utwo tw'intacyo nitwe ari kaborogera Imana. Haleluya. Ni vya bintu nta uzopfa bimenye, pastor ntazobimenya, abo murimbana nta uzobimenya, abo mubana abo mukorana nta numwe azobimenya. Mugabo wama wumva kafite rogoti ndani. Haleluya. Kandi abaye karuru umunsi umwe Dawidi aragiye akora ku muntu yasizwe yitwa Sauli. Aragenda amuronka kajyo ko kumwica, muga ntiyamwica. Muga cyafata
agapande k'impuzu yiwe aragakata kameme kugira yerekane yuko nakrosa akaryo mugasina kwisha mugabo ibinyene mu maso y'Imana agize vyari bitari vyo ntivyari vyo kuko Imana navyo yene ibi yavyita gukora ku basizwe mugabo biva ngo Dawidi yaje gukora ico kintu umutima wiwe uramuseka kumuseka ni kumutwenga mu Kinyarwanda eka yakozwe ko yaciyaza kararumwe mu mutima ati ibintu nkoze sivyo acaje imbere y'Imana ati Mana mbabarira akakara kantu muri timu y'ingabo vyari kumwe nta numwe yakumukije ngo wakoze amakosa bose bari kuvuga ati Dawidi uri umuntu mwiza warosa kajyo k'umuntu yagomba kukwica ni wamwishe ti vraiment wewe amashimeshi Dawidi bose niko bari kumugirira indani muri we kantaco kariko karavuga ati repent ihane tumukomera amashi cyane haleluya akaragiye Imana abakozi b'Imana kubera bama bigisha ivyera aribo bama bafise mikrofone bariko barigisha ivyera mufise tandase kuca mutwambika impuzu yera nk'ivyo tuyigisha ndabeshe sitandasi kw'imisi yose vuga ati ati umukozi w'Imana akanwa kiwe kiri kukagabura ivyera imisi yose arera azi kiti abantu baca mama baca babadesi umunsi umwe rero aciye yumva kakanwa ariko kavuga ivyera kavuza ibindi bintu shakati vraiment bigenda gute mwibuke Dawidi ashi ibintu ndabivuge ikadabwira Imana batoye amavuta bakayasuka kuri Dawidi aya mavuta ntahindura karakteri yiwe aya mavuta mu rubanduye gukorera Imana nga ivyeke karakteri wiwe azobikorera ko nkuko nawe uri kurabikorera mwandi majambo adaciye abanguka kubikorera ko ejo ugira ibintu bitandukanye n'aya mavuta muriko agize ibintu bitandukanye n'amavuta muriko none cyo cyo desitiyo erega we witiranije amavuta yasizwe na karakter y'ubuzima bwiwe biratandukanye nico gituma ibi ndiko ndababwira ndabihejeje je ngenda kwikorera kuko wanje jenyene ngwana n'ivyaha nkuko namwe mugwana n'ivyaha praise God hari undi muntu akavuze neza ingabire n'agakiza biratandukanye ngenda naje nyikorera kuko nyene ku munsi forgive me babarira ntakangura abantu batihana ntakangura abantu badasindwa ntakangura abantu batababazwa n'inzira mbi umwasa bakwegeyemo ntakanguro ribari hari ntabwo ribajyarazimye gose gito nabwiye ko biterekanwa n'induru abantu rero bashoboye kuvuza induru bakanatemba bakanagira ibintu byinshi badafite umutima wihana abantu bashoboye kugira ibintu byinshi cyane byinshi bagakorera Imana bakagira ibintu byinshi ukabona umenga bubakiye kubikogwa mugabo badafite umutima ugaruka imbere y'Imana ugati Imana cyane nivyo nibwiye ko ari byiza ugasanze mu ijambo ryawe uko nibwira atari ko wibwira babarira umunyenkomezi mu bwami bw'Imana n'umuntu afite umutima wigarura vuba na vuba ndababarira abantu Imana umunyenkomezi si umuntu asenga amasaha menshi umunyenkomezi mu bwami bw'Imana umuntu afite umutima ugaruka vuba na vuba niwa muntu yicara hara akavuga ati Imana ndiko ndatwagwa kayombekere ndiko ndagenda akigarura vuba na vuba akikangura vuba na vuba kubera iki asa nk'umuntu ari muri course hari karabandana arakomeza arakobeje arafikina ariko asiganirwa bari bavuze ngo n'umuhamagaro kujya mw'icyo haleluya Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Ikanguro kintu cyerekana ko ikanguro ryashitse ahantu uzonarabirako mu buzima bwawe cyangwa handi hantu umutima wigarura vuba umutima wihana vuba umutima utsindwa urazi hari umuntu adatsindwa imbere y'abantu mugabo ivyo novuga ati biracyari bibi buhoro buhoro hari abantu hari igihe turi muri presence y'Imana kubera ubushobozi bw'Imana bwaye bwinshi ngari n'igihe turizwa n'amakosa yacu imbere y'Imana kugira rero ikanguro imuzore gusa abantu bari kwarizwa na presence y'Imana ikanguro uzohira bari ku muntu arizwa n'amakosa y'imbere y'Imana
aje imbere y'Imana agiye kwirarira. Ngari umuntu aje imbere y'Imana yumva nyine avuga ati Mana forgive me, hama kakira izo mbabazi, hama kabandanya. Kandi ku vy'ukuri atigirishije, yumva umutima wiwe ari ndani, ari byina. Amen, haleluya. Maze kuvuga bingahe? Bibiri. Icyambere, ishurirwa ku giti cyawe rya Kristo. Ishurirwa rya Kristo, ishurirwa rya Kristo mu buzima bwawe, ku giti cyawe. Ushishikara kumenya Imana, ushishikara kumenya Imana. Bicaye mu makoraniro nk'uko, bicaye mu gutora ijambo ry'Imana ukaririmba uri wenyine, bicaye muri rya mwanya ukurasenga, mwe muri gukomunika uyu Kristo mugendana. Ifu kuronka umwanya wawe, ifu kuronka umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ifu kuronka umwanya wo gusenga, ifu kuronka akanya ku munsi ku munsi kiwawe personnel, tutaje hano. Ako kanya niko Mpwemu Yera agenda aduhishurirwa rya Kristo ku giti cy'umuntu, ku giti kimwe, akanya kiwawe. Icya kabiri, mvuze kwihana nyakuri. Kwihana nyakuri, kwihana nyakuri n'igihe umuntu atarazi ibintu. Urana igihe umuntu azi imbere y'Imana ugasanga ni hari karihanira, abandi bakamara isaha ariko barahimbaza nawe ari karihana. Oya, hari tuje kwihana. Niwemera ko ibintu bikujyamako. Hiba cyo ngundira isezerano rishasha, nta numa ubanza gutanga, nta kimaze utanga. Yesu yacitse ikimazi cyacu, nibwo buntu twagiriwe. Hano hose ugendeye imbere y'Imana usinzwe n'ivyo wagendemwe bitameze neza, ukaje imbere y'Imana ukabwira Imana uri sincere, ukabwira ati Imana raba vyangoye hajya ngasibyo na nipfuza, mbabarira, hama umpindi shase ndabikosore. Haleluya. Bari Mana, isezerano rishasha ifa ko turi profita, imbabazi z'Imana bivuga ngo mwegere intebe y'Imana, mwegere intebe y'ubuntu, mwegere intebe y'imbabazi y'Imana mushize ubwoba. Kubera iki? Ni kubera askovaya ari igicapo cy'amakingwera. Iverse sizohagarika kuyigisha, sizo nahagarika kuvuga ivy'iki gicapo. Birivuga umwana w'icyangazi yari yakoreye amakosa menshi papa wiwe, hama ngo acaragenda yaya nitunga giwe mu buhumbu. Ngo birivuga ngo yisubiyemo, James yisubiyemo, aribwira ati munzu kwa data n'abashumba barajya bagasigaza. Hama akijisubiramwo papa we nawe yaramurindiranye igishika, n'umutima umukunze, n'umutima umwipfuza, avuga ati mbega wa mwana wanje yazimira yava mu bandi bana zogaruka ryari, ari ngarindiriye. Igitondo kimwe akibona wa mana aratamanzuye araje. Papa biriva ngo acariruka mwakirana igishika cyinshi. Uyu n'umutima w'Imana ku muntu wese yafashe inzira itariyo. N'umutima w'Imana. Iki gicapo cy'umupapa ni igicapo cy'ingene data ameze ku muntu wese amugarutseko. Fete zishaziba, amarika baca bacishwa ku buhomba, avuga ati tegura fete, umwana wanje iri yafashe inzira itariyo aragarutse mu nzira. Haleluya. Hija sangwe bicaye mu ijuru impundu cyane. Kuri iki cyo kwihana vya vrai, irabwira kwihana kwa vrai. Kwihana kwa vrai nukwihana kuvuye mu gutsindwa n'ivyo wakoze. Nukwihana kuvuye mu kurokonesa ibintu vraiment. Reka ndabwira Imana, Mpwemu Yera ndamukunda. Biva ngo data ntiyamutanze gusa kugira ngo atwigishe Imana agira kimugabo nugira ngo akwereke inzira zitameze neza, akwereke ibintu wakoze bitameze neza. Ivyo bintu bikweretse, arafise ukuntu irabikominikana ubushobozi bunini mu mutima wawe ku buryo bigutera guca bugufi ukwihana imbere y'Imana. Haleluya. Muganda giwe no munsi bazi ikintu kinjohe uko amatwi yanyu ariko arumva ivyo muri kumurumva. Ikindi kinjohe ni kuba mubikomeye n'amashi. Ikindi kinjohe no kuba muryohewe. Ari abantu batakiryoherwa no kumva ibintu nk'ibi, bantu b'Imana mitima yabo yazimiye kera, bakatijyoherwa no kumva ibintu nk'ibi, bakunda kumva ngo bibahimbara. Ndanezeye kwakira abantu bikunda, ndanezeye ko mukibikunda kweli. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Icyanyuma, ikanguro, ikindi kintu gizokwereka ikanguro ni gihe abantu bakura ibigirwamana mu buzima bwabo. Anu hose haje ikanguro. Umunsi umwe ikanguro ryaje mu gisagara cyo muri Efeso. Paulo yitanye timu y'abantu bakorana ivuga butumwa, binjiye mu gisagara cyo muri Efeso, bavuga ubutumwa bwiza. Muri icyo gisagara hari ikanguro rikomeye. Muri iryo kanguro ibintu vyabaye bivuga ngo abapfumu
n'abandi bantu bagenda n'ibiheko n'abandi bantu bafise ibigirwamana basenga ngo bose baciye babizana imbere ku birenge by'intumwa ngo intumwa zirabiturira. Iyi niyo revival. Ikanguro nigihe ibintu abantu bari baryamyeko bari bizeye babizana ku birenge by'abantu b'Imana bigaturirwa. Uzi ko hari abantu basenga bafise igiheko, mubizane tubiturire. Uzoze winyegeje kandi sinzobivuga, usange mu biro ndagufasha kubiturira. Amwe mweze ngo ndikunda afite hari abantu basenga bafise ibiheko, hari abantu bafise utuntu baterekereje mu mazi wabo akabifatanya. Bibiliya hajya agaheko hajya. Iyi niyo monde y'agakiza tugeze mu munsi. Akabifatanya akaba afise umupfumu akafise n'umupastori. Afise umupfumu n'umupastori. Vyanki yaje aja ku mupastori. Mga revival ni imitima y'abantu yose igaruka ku Mana a 100%. Ni abantu bava mu bintu bari bazimiriyemo kera, mu nzira bagenderamo kera, bagafatana n'Imana gusa. Akavuga ati vy'Imana tazoshobora kunkiza ndagomba mfe n'ubundi nzotaha mw'ijuru. Haleluya. Abarozi mw'ishengero bariyo. Niye aticara ngaha afise n'uburozi. Uhari uzobuzana ndabuturi. Navuga ati pasa aho turavye kweri urabona ko turabarozi n'ubu busiri bw'iwacu. Cyari umurozi mvuze muri mwebwe. Ngo ubufise ubuzane tubuturire. Erega kera niho haroga bakecuru. Weze ngo haroga bakecuru. Inkumi zisize tiro. Unekiroga bakecuru. Inkumi makiyaje yandi imeze neza. Nga n'uburozi. Rero mw'ishengeroga akanaririmba wona simba ngo hariho revival. Nta revival ihari. Kuko aho yafa yaziraje bikwiye nanje ko ndamukunda. Bikwiye ko nawe mukunda. Alors, ibinye vya Ryangombe, vya Kiranga, vya Bayare, vya Dagoni, igirwamana vyagibiwaho mu gihe kanaka. Uno munsi ni ikigwiriye. Ntantu hakenye ukumva ngo hariho ngo Kiranga ngo ari hajya. Haraho bikiri mugabo si byinshi. Ntantu hakenye ukumva ngo hari ikigirwamana abantu bagenda bakunamira ko gutya. Birahari mugasi byinshi. Mugabo ngombe nje kubindi bigirwamana rero abantu bagendana mu mitima yabo batazi. Urumva ikigirwamana ni kintu wagize Imana. Ikigirwamana si kishusho. Ni kintu cyagiye mu kibanza cy'Imana. Ikigirwamana ni kintu wafashe wicarika mu ntebe y'Imana mu mutima wawe. Mwisezerano rishasha santu henshi dusanga ibigirwamana by'ibishusho. Mbwe natabi by'ibishusho bihari mu mitima y'abantu bafise ibintu byinshi by'ibigirwamana. Hari abantu yo nasomye verse irantangaza. Dusome kugira tugende pole pole. Matthieu 10:37. Havuga ngo ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye. Twese tuvuga ati akabandutisha. Bibiliya ni contre gukunda papa wawe canke mama wawe. Iya na vyankuraje cyane. Mbwa Bibiliya iri contre gukunda so wawe kumusumbisha Imana. Bibiliya iri contre gukunda mama wawe ukamurutisha Imana. Ivuga ngo uwo muntu ntankwiye. Bibiliya iri contre gukunda umugabo wawe. Mbwa Bibiliya iri contre gukunda umugabo ukamurutisha Imana. Bibiliya iri contre gukunda akazi. Mbwa Bibiliya iri contre gukunda akazi ukakarutisha Imana.
Bibiliya ntiri contre gukunda abagenzi, mbwa biri contre gukunda abagenzi ukabarutisha Imana. Bibiliya ntiri contre kukwikunda, mbwa biri contre kwikunda ukibagira Imana ukabirutisha Imana. Bibiliya ntiri contre no gushaka gukunda amafaranga ukayarondera, mbwa iri contre gukunda amafaranga ushika yokipa ikibanza cy'Imana. Ikintu cyose ukunze ukarutisha Imana, icyo kintu cyacitse kuba ikigirwamana mu buzima bw'umuntu. Harimo navuga ati pastor n'ibyo hari umuntu byashikira, harimo nakunda ikintu kurutisha Imana. Twese twarayishyize hejuru ya byose. Imana kuba hejuru ya byose si wowe wayishyizeyo, niyo yishyizeyo. Rero nuwavuye impression ngo Imana nguri hejuru ya byose, si wayishyizeyo. Mugabo wewe rero hari Imana ushira hejuru ya byose. Hari Imana ushira hejuru y'umwanya wawe, hari Imana ushira hejuru y'abagenzi bawe, hari Imana ushira hejuru. Iyo Mana wowe ushize hejuru, apana aho yishize wewe aho yishira. Wewe wishira hehe? Simvuga aho yishize, ngo mu buzima bwawe aho wowe wishira ni yakangahe? Ifise umwanya ungana gute? Ivyayo ushira kaburungu hehe? Hariho hejuru yishize aho twese duhagarara, uri hejuru ya byose. Si wewe wayishizeyo? Nga Imana iri hejuru mu buzima bwawe aho wewe wayishize. Nga rero icyo gutangaza kuri benshi nibayishize au top, nibayishize hejuru ya byose. Nawe uteshe hejuru ya byose, yo kumiri hejuru ya byose. Nga mu buzima bwawe hari abantu rero Imana ari ya gatatu, ari ya kane, ari ya 10, ari ya 20. Ivyawe bikorwa ibindi vyaheze, ibindi vyaheze. Aho rero pay attention. Icyo kintu rero kiri imbere ushoye kubiharura, akanda karavye vraiment ki presence imbere yanje Imana ndayireka nabanza nkagakemura. Aho muri icyo gihe icyo kintu kigo kipa place y'Imana. Erezima ko mu nkunda nyene uriko murandaba nabi, usanze nikwera mu nkunda uriko mundaba nabi ko ibyo ndababarira. Amuriko mundaba nabi vraiment cyane ndiko muraba neza bakare nawe mbona mundaba mukeye. Amen. Hamuna kubwira ati jewe ibihumbi ijana vyanje agakiza ndagaheba, ijisho ndanokora ku bihumbi ijana vyanje. Ibihumbi ijana bisumvye Imana mu buzima bwawe, ugomba unokorana amaso ku bihumbi ijana. Hamwe bati nahari umupagani, arafise inoti, nahari umupagani, nzomubwira ubutumwa tubana. Narababwiye none amafaranga yavuye yokipa ikibanza cy'Imana ryari mu buzima bwawe, kubwumva ukomprometa ivyo Imana yakubariye kubera amafaranga. Ngo pastor ngo no mu diaspora, none mu diaspora c'est quoi? Mu diaspora ni iki? Diaspora indome zitandatu zikakubuza ijuru zitandatu. Diaspora anakubwiye nga ubuzima bayeho, anakubwiye ubuzima bayeho muri ico diaspora we wumva. Yo ngo pastor ngo no mu diaspora yambwiye ko azonsokana no mu diaspora. Gasanga umwana w'umukobwa twari twubaha akunda Imana mu rushengero yitanga, yabonye mu diaspora yahindutse. Mu diaspora gombe yukipa kibanza atokubeshaho n'umunsi umwe, atushobora kugurira impemu wohema indwi yose. Uharose mu diaspora ashusha amatwi. Imana ishimwe cyane. Agakiza ufise kari presse cyane. Ni kintu cy'agaciro ufise gose cyo kugwanira mu buryo ntushobora kukubarira. Ikanguro ni abantu ibintu byose bari bashira imbere mu mwanya w'Imana bakuraho, bakavuga ati aho imbere yanje hari Imana gusa point kaburungu. Turi muri gihe abapastori basigaye babaye ibigirwamana,
imbere yabo barongoye twebwe nyene tugashikirwa mana byishengero negane n'umuntu marambya ngo hari ibintu byabaye ku mupastori yarandongoye ngo cyanda badesi ngo naciye mbadesi banza wacyuba desi byabaye naciye mbadesi aho yakuze nk'imyaka umwaka wose adasenga narabaye desi warabaye desi. Okay, tugombe tumezire uwo mupastori ni Imana, ninde ari Imana yawe muri uwo mwanya? Mwumva ari Imana yiwe asta Imana yiwe yaraguye baca baragwana bacara badesi Imana yiwe yaraguye acara badesi. Imbere yanje Yesu wenyine, imbere yanje Yesu wenyine. Niko ndatahura bivuze ngo mutumbere Yesu wenyine, niwe nyanduruko kwizera kwanyu kandi niwe yagusozereye. Mutumbere Yesu, nta n'uwa kabiri, mutumbere Yesu wenyine, nta n'uwa gatatu, mutumbere Yesu wenyine, niwe nyanduruko kwizera kwanyu kandi niwe yagusozereye. Tumbere Yesu wenyine. Uja kubona ahantu kwari Ikanguro gute abantu batumbere Yesu wenyine. Ndakirezerva ari ibintu agomba kuvuga mugarika ndagacishe mufate mutakumvise. Iyo dadi aririmbwa cyane gusumba dadi Imana, iyo dadi w'umubi arimbwa cyane, iyo dadi w'impwemu arimbwa cyane gusumba Imana, hari ikibazo. Ikibazo nibanze baca badesi ubwo n'ubuntu wagiriwe nugukiranuka ukamubaha. Ari abakizwa bakishwe kera ni mu byaguruke turagikora. Abakizwa bakishwe kera ngaye